Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndakura mukije. Ni mpore papa. Meze gute? Nsawa kweli. Sawa kuri. Sawa kuri nyene kandi. Indi yavutse ni wewe. Nivyo mugabo mu kwezi kwanje tunavutse muri ku kwezi. Wari wambwiye yuko ari bya mariage. Winjiye mu kwezi kwa. Chika wa petituriya. Nako ndamubaza ko yinjiye mu kwezi kwiwe. Mu kwezi navutse. Mu kwezi kwiwe kw'amavuko. Yinjiye. Akinjirana n'intuze enye. Uriye nihagiye kuva. Urutwe nka televiziyo. Soniteke. Nje mu kwezi Imana irihangana nk'umukwambye yatahuye numva ubibukanye na n'umuheruka ngira ngo uherukayo ni Imana yonyene. Urubanza rwemeze gute Bifest? Bo ni kujya rubonye wabonye gute? Nabonye ntambaye shapu no munsi hama nabeshwe uno munsi ni nasokoje uruhanika ubona mberewe nambaye shapu canke mberewe meze gutya. Nabonye mengo yimoshije no kwa bami bakira. Bami bakira wowe warababonye kweli tetabeshanye. Ko none bimoshe gitupa je. Umuzamu yimwesheje bo mwankira. Yimwesheje uko. Umubweka munyezamu. Kuvuga. Arabazamu bakavuye ngo uraka. Haje yambutse. Nonye n'umuzamu arazibira umuziki w'u Burundi. Akazibira hip hop. Wewe ushaka indi nyisho. Bavuze dukunda ivy'iwacu muri rusange MKOMBOZI wumva iki Bifest wumva iki? Je icyo numva iyo akubwiye kunda iki wanyu. Dukunda ivy'iwacu. Ivy'iwacu none nko kugenda bivuze kimwe wewe none mu bipfe. Usanga basi dukunde ivy'iwacu vyose. Iyo je numve iyo numvise gukunda ivy'iwacu nca numva yuko igihe inuze ibere rya nyoko nayo wari ifise igihere ni kuryonka. Peu importe kiwawe n'icyawe maravyumvuko. Bifest. Nubundi ivyo yavuze nivyo gukunda ivy'iwanyu nategeko ririmo. Gukunda ivy'iwanyu ni mu mutima. Ubihera mu nzu wanyu muri chambre. Exemple nama ntanga ni ko akundi urana kwibarabara riba riri clean. Hakaba hari hibuye mwibarabara. Urabizi ko imodoka ikwise ku ruhande irashaka kumena indi modoka canke rikamena ijisho ry'umuntu canke rikamena umutwe on sait jamais. Rero hari ukuntu abarundi benshi bavuga ati ubuza gukurikira ararikura abana byari sanse ko washitse ubwa mbere ari we urikura kugira ngo ntihagire uwo riza kononera kwera ufite umutima yuko atamuntu yogira ikibazo kubera iryo buye. Rero hano twebwe turindiriye ijambo rya president kugira ngo tuzokunde ivy'iwacu. Mu buto niko yabigenjeje muri ntuze cyo tuzomutera kamo president dusikaye duhura nawe rimwe na rimwe akaduha ko gateka tuzomubwira afate micro abigishe basi nyene bokunda ivy'iwabo kubera twebwe tubivuze nabonye bitagira power. Je icyo mbona Uburundi buragoye gutwara kweje president kweri Imana iguye gukomera kweri kubera Uburundi buragoye kwera n'abantu bigishwa n'ivyo bazi. Uri umukuru w'igihugu uburi bize sana ariko ugasanga bariko bagutwara umwanya ubigisha no gukundana yumvire none ari gene manumva ijambo rya nyakubahwa nkavuga uti nk'ibi bintu ko ariko arabivuga ni kubera abona yuko byananiranye ko abantu batashobora kwibwira nuko kwiryobuye umuntu aribona ariko kugira ngo arikureho maka bashyizeho itegeko stadiri nka kujya je nibaza yuko ari kuvana ari gukura ku nkoni imwe byo kwishuri ikosa ari nkoni stadiri maka dukubiswe no tubona ko ikintu twogikuraho no cyangwa ubwenge buri mu nkoni je nanje narumiwe ngira ngo nukankamigwa naho mukankamira basi baza ngo abarundi barakangwa abo anyukije agakuru kamwe uvuze ngo nyakuwanje nibuka umuntu yanyubashe arabura ijambo akoresha ngo je nagomba ndamushimire nyakwigendera Bifest. Ngo nukuri ngo Imana imuhezagira ngo je ibintu yankoreye ngo nukuri kw'Imana none numvise nyakuwanje Mwana yanyize nyakwigendera nyebe Imana yonyene karagaciye ahubwo no guhindura izina. Je nibaza yuko turakwiye kugira izina rya nyakubahwa ryigenga bamwita basikizigenza zararihinduye bamwita nyine icubahiro nyine icubahiro nyakubahwa urashobora kuba nyakubahwa wewe
canke nundi akabanya kwa mugabo wewe nta kuntu wo kwitirana unganya power na president je nibibaho ubu rero ntuzose kwihenda canke undi ngo yihenda ariko aradukurikirana ninye n'icubahiro umva icubahiro gifise kuri Mukombozi uvuze ko abafana bahamagagwa iyo haje abanyamahanga ubu ushatse kuvuga iki bahamagagwa baba batelefoni iyo haje abanyamahanga ya nuko baca baza ku bwinshi kimwe ku kindi nkuko umengo baba bararitse ariko urabona sinzi yuko hari indi system mama bakoresha publicity abanyamahanga tutakoresha nimba ari ku maradiyo hanye n'ama TV online kama tubikora twese je sinzi iyo telefone yamihamagara abafana bacu gusa je nanje ikintu novuga mu bantu baba bafise imihari nyene kuri ico kintu bandimwo mugabo tse turitahura natwe twongera tunabatahura kwera umufana wowe Mukombozi wewe murashaka no guhurira no muri restaurant sivyo urashaka no kuja gusenga mugahurirayo urashaka no gutegura concert mu Kamenge mugahurirayo ugiye Makamba mugahurirayo ariko haje umuririmbyi ngaha arashaka no kumara indi myaka 10 atagarutse so rero aramutse yumvise ko azoza ngaha aritegura kugira ngo aje kumuraba mugabo ntikice kikubuza kutitaba n'ibiteramo vyungo nuko ngo wamumubona nawene uko bikose ntakora ibiteramo buri munsi urumva gusa ya patriotisme muri wewe wumve neza ati jewe nuno musi je ndashaka guhura n'igipeti haje sivyo kiyo kidanaza amagi canke nk'umumama yikoreye igitunga c'imyembe c'amavoka ukabona ko nizo sigerera inyiki ndani man je nkaje mvuga none je nta migambi mfise yo kugura amavoka nta n'imigambi mfise yo kugura imyembe mugabo kugira ndamuremururu no mumama ngenda yamurihe ndabimugabanye ndamuhe nkuremwo basi n'igice nkace ndayigabuza abantu mbonye haje kugira basi aruhuke kubera ko afise famille ariko araronderera ni kigongo wakoze rero no murundi yarakwe kumva ico kigongo akavuga mana yanje abarundi numva noryoherwa stade yuzuye kubera Mukombozi ariko hano batinga intebe ziri vide gusa unapiga picha ngo sinabwiye ngo underground baraje ngaho ngo wategura ibitaro mwe ntiharage ariko wujuje nashobora kuvuga ngo felicitation azavuga ngo ebana mwe ni mutekane gusa mwe ntaho muragera muracyara ababebe je numvirije neza ku muntu w'umupatriote umuntu wese w'umurundi ahari yumvise ahantu hari abaririmbyi bakoraniye bangana kujya vya lisansi kwa matika hera bagasubira inyuma akavuga ati twabuze aho twicara mugabo haza umunyamahanga kuri 50,000 ibihumbi 100 ugasanga haruzuye kandi nibo bantu nibo bantu ba mbere baje kuri Facebook bavuga ngo abaririmbyi bacu ko mubafata nabi nimubaha ayo mahera none uwayaduha nimba yayinvestishije ni papa wawe niso urumva yayashizemwo kugira ngo aze kunguka ari muri yinvestishije ntabwo akorera leta man arikorera ni business none ayashizemwo akabona wewe Mukombozi uramuhombesheje azosura kukuyumvira mugenzi wawe hama niyaza n'umunyarwanda cyangwa mu Tanzania akabona arunguze azokwiyumvira ndi yumvira ujya nyene yamwungukiye sivyo bisibura yuko nta kosa rihari byuko baza nga narabivuze abafana nibo bakwiye guhaguruka bakareka kudutukira ku marezo sosio kubera twaferinze ahubwo badushigikire kugira ngo zige ntebe ziri vide bazuzuze rero n'uburozi bwari ufise bwari bwunguka cyane bwari kuba bugwa na benshi bacabugira abakiriya benshi so abantu barabi businessman we araba eski business yari irakora kora ahantu hitwa ubufipa hiyo za Tanzania uburozi ngo babudandaza ngaho kwibarabara ukahonja ngo ndagutesting bifese ko arengana gwereka test kwa yule bakasa testing aguye hasi kavuga ati iyo ni kali kubera iki aho hantu uburozi bafise clientele sasa Mukombozi felicitation vraiment bagize ubanza ntadutumira mu rubanza ugwaye ko tuzi urwanza felicitation ari kwata diplome na ronse mugabo nibiki arabonye ikintu gishasha baravyaye indirimbo umwana mushawe umwana umugore umukunzi fasha umukunzi yego ndamufise reka nabishe Yezu baronse abakunzi je nakoze iki aho nobura kwa bifese kwa bifese agiziki bifese ndakubaza sinya country wanyu imbere yuko ndamu bifese
ategeza kuba mu office none shahu wewe umuntu n'imbeba zimugira apana kanyuma nagamvuga ko gusunika rugo akanyuma ntitugiye gufa kwe ugiye gufa okay gusa no kuri vraiment iki kintu banagihagarika chaque fois dutanze message bayumvirize do age jusqu'à Z ntibakate ibyo bashaka kumva gusa man ibyo navuze nivyo umufana ahari agukunda vya vrai no kuri vraiment ntaza kugukritika kuri Facebook gusa oya aba vrai twarababonye kandi ujya munsi hari abantu benshi cyane mugabo ntibari bakwiranye n'imitwe hari ni n'abaririmbyi baje ngaho je narabonye umufana awukubitira screenshot akwereke kwindirimbo yawe yayiravye ngo jura baje hano subscribe ntarafyonda nukyumvira yageze iyo hose nimugora gufyonda hajya nene byo nyine tubabwire kweli kenshi utagira mail mengo ntibikunda ko ugira subscribe ya benshi rero usanga babikora bikanga none canke no gukomata bikanga noya nivyo bidutuma rega tutagira aba subscribers benshi none kubera benshi arashobora kuba afite smartphone none tubaha amatelefone ariko sasa je nibaza ikintu kimwe narabonye umutipe nimba ari Kaya yitwa nde Kaya free muri Akeza ni Kaya free wo muri Agati Music ari muri Canada Kaya nabonye ibintu yanditse ndabyibuka neza ni wavyanditse mbe yanditse gute oya warabibonye ibintu mutazi warabibonye ariko je nabonye mengo ariko avuga ngo bafana ngo bagiye nabonye ubutagi ncyane ndabukurikira ubutagi ncyasanga subuswage ncyanga n'ubutagi naje kuburaba indani nsanga bariko batuvuga ariko tu ikintu kimwe tutegeza kumenya umuziki dukora dushiramo ingufu nyinshi sana bano Burundi baritanga sana ariko ikiza kutwica nuko abafana bacu sinibaza yuko aribo cyangwa nitwebwe swati n'ibintu bibiri cyangwa nitwebwe hari ubuzima bifuza ko tubamo babonye ko butariho baca barahindukiza cyangwa nibo batabumbwa hari abagore batabumbwa n'umugabo umwe ugasanga petetre twe ntubabumba neza ntubashikana namuciriyemwe umuntu je nabonye amakomantere avuga ngo murabanza mukore indirimbo ziryoshe none kweri kuva twaririmbye nta nakamwe barabona karyoshe urumva ubu arashatse kuvuga yuko kuva kidumu yaririmbye nta ndirimbo iryoshe iri fizo go yaririmbye ariko kandi bifesi iki kibazo je nibaza yuko icambe nambe felicitation kwanza thank you bro felicitation merci sana mwongera amazi yaheze ngaha kunyene rubanza none amazi waduhaye yose ukabura nayo wewe wiha ofisi urukundo nk'ugwa buji nishora gupfa ikira kwakiriza wewe ukajya neza yo ikirabona merci sana wakoze none uzi kintu kimwe abana b'u Burundi muri umuziki wacu abafana yo batahura yuko twebwe kwanza je na bifesi nibaza iki kibazo kinini ya none ubu bifesi asigaye kwita na R&B uzi ni kubera iki reka ndamuvugire ni kubera abarembiste bo mu Burundi barava kubera nimba hara abanyamahanga akunda kutwigenza ko n'abarembiste urabona umuraperi twe twazibiye defense ni sawa yes urazi n'igituma n'ivyo bintu dushika tugahibongoza cyane tukari mu dancehall iya ni influence y'abafana abafana none ko batwereka ngo bakunda bijya natwe turihimwe urumva ni bakunda ijya rap bazi bayishigikire urabe ko tutaririmba ijana n'umurango mugabo nanje ko yamzi ko ari byo ukunda mon ndabiguha kubera uyu muhogo wanje ura fonctiona nimbuzi yuko ahantu ba bemera yuko uburozi bukiza naho cyo ririmbo uburozi burakiza kandi uziko bwica kugira ngo ironkera kanoti wibereho bivanye no kuntu mu matwi yabagenda nico tungisha umugore mukombozi oya niko bimeze kenshi muri umukunzi oya gusa baratira amajambo yo kuvuga ngo ntidukora indirimbo ziryoshe akarizo kimene kiyagaho gahambije badutunguko impano niho tugeza impano turazifise ahubwo bashiremo inoti kubera ifi irazi koga ariko niyo koga kwipave uyisanze kwipave umengo nta manifeste yo koga ariko uyihaye amazi ikikwereka yuko izi koga sasa
walete franga pesa kandi amahera inzira yacu yatwenyene yo kwironka ni mu makonsere n'izo views zabo. Kandi n'ikindi kibazo gihari twene dukwiye no guharira n'abafana kubera nta mubosi aharira n'umukiriya kubera aravye n'abaruka none uje akaje mpebe kuririmba oya ariko jewe suko abafana jewe suko turaharira aho batumva n'abashaka aho bashaka tubumviza zo duha n'indirimbo zanditse ngo ririmba nk'iyi ayituzanye ivyimviro vyabo tuzano kandi ziva mu ijuru guys ushobora kuba zinegura nuko wewe aziye yavuye atariyo twavuye oya ivyimviro vyabo navyo ni kuvyumviriza birakenewe ariko sasa wewe umuntu ataje muri concert yaba guha icyumviro nyabaki rero ni umuntu yaduka akakubwira ati bibasha ko uwo mutwe wawe ukebanye nk'ukwezi guserutse kudashaka kandi wewe wapostinze kugira ngo babone message ariko umuntu agaca abona umutwe ukebanye nk'icyo cyumviro ciwe icyo cyumviro ciwe cyumvira ngo gihindure gute umutwe ucuza kuwuconga nibagira aho bafata ucufata nuzo cyuconga ubwo rero nyene na ico wanka mukabana n'umufutu tutayishi nawe ivo ariko hamuna ikintu kimwe tu abafana rekagenda babwire kandi ni byiza ko mumenya twe turabakunda niyo mpamvu duba tugwana kugira ngo tubaryohere namwe basi mfume mukomanta muvuga uti icyo tugaya muri mwebwe niki nimbuga vuga uti bana muririmba nabi ko kuririmba nabi biragoye nka kujya kwibarabara umuntu atembera nabi so yatembera ngo atambikiza amaguru nujya honyora abantu none shaho none banembera ukunda guhonyoye umwana atembera nabi none kutubwiye ko turirimba neza ushaka kutubwira ikosa dukora mu kuririmba kugira ngo dukosore ko turakeneye ku Burundi tubushikana mu makungu kandi kugira ngo tubushikane mu makungu ino hasi turakeneye abantu batuduza ukunga kugira tuko tururira igiti none sasa aba nabo n'abafana kandi ikindi nacyo dukeneye turakeneye cyane yuko bamenya yuko twebwe impano dufise nizo abanyamerika bafise nizo badagi bafise nizo mu Rwanda bafise niziki bafise ariko bobo nuko abafana babo cyambe nambe ari fiere no kubwira umuntu yuko jewe mfana Mkombozi kandi n'umunyamahanga nta numwe wa mbere aririmba neza nka Mkombozi nta numwe aririmba neza nka Bifesi kubera iki Bifesi aririmba Kirundi yumva 50 cent nacyo yumva none icyo cyo nyine cyo tuma basi avuga uti Bifesi aragwana n'ikirundi cyacu kijabuke les beautés de chez nous n'ikirundi kirimo les beautés de chez nous naje ndimwo none umviza nabubwira ikintu kimwe basi badushimire kuri kuya kuntu wivorontoka hebo duhera twiwawe byari sansi yuko ugenda ugagira shopping cyangwa ukagura n'ingurube ukorora cyangwa ukagura nk'inkoko ukaranguramo amagi mugabo tukaza tugashira muri studio kandi no kugira uryohega ntabwo ari kubera ko natwe turabikunda yego mugabo turafise abo turyohera buryo uri muhiri wawe urafise ingene stress zihera bivanye n'umuziki wa naka kubera uri umufana wewe so basi badushimira ivyo ariko Bifesi jewe kweli uyu munsi jewe ariko je ni mwana heza kwera iki kiganiro kubera asanga ari kimwe ku kindi uyu munsi nagiye mu kabare kumuririmbyi eba gushikaho n'abakiriya bari bahari none navuga uti none n'inzoga twe tudandaza ziba bavuga imiziki yacu none n'ibinyobwa cyane n'ugutwanga ariko ibinyobwa navyo birasaba publicité ndabashimira ikintu cyacu mwana we bye sawa sawa genda utarabyibagira tuzosubira next time